wiwe we nta kiganiro warara reka tuvuga ati yuko basi mwari kumwe n'umugore arakucaguje ko ati ngo mama ngukunda uyu n'uyu ariko tuvuga ati ngukunda umugore we nawe wofitamo gute ari wowe nice jewe sinagiye ku mugore wiwe kandi nta munsi aramfatira ku mugore wiwe kuze ndakubwira keshi abantu bakundanye barapfuhanira cyayumvira ababana nabo cyayumvira uri kurabwira umuntu mubana wamubona ngo iby'abasheri imange bigenda bariko baragwana no kugukubita akagukubita kandi ntimuri abana mugo ubibwiye muga ku mugore wawe naho wumva wocu bigenza gute none bobo jewe hajya anya nari ndamubwiye ko ndamukunda 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 ivyo gukunda nabo yacugira uko niwe wamuni we wabwikwegeye none je hajya anya yaba ndamukunda kana urazi pfu wewe re apfuha bukebu yabarundi yari kubanza kuja imizosi none oya ubanza yumvire wewe imbire mangupfuha ugaca naone ntupfuha ku mugore mubana ugaca yumvira ku mugore mubana naho bimeze gute ku ufise umugore bimeze gute. Yes bakunzi ba Inyishu Media my people abantu bankurikirana 5/5 ndabaramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh ni Mr Kauze Mr Twitter nko bisanzwe nagarutse hano imbere ya kamera za Inyishu Media na microphone za Inyishu Media ndabaramutsa bivanye naho muri umeze bien meze fresh hama ndi hano nk'umukozi cyangwa umukoreshwa yabangamiwe n'umukoresha rero umukozi adafite indero ukoresha mikrofone basi ndazi ko bikugora ahubwo kirazigumya ari zibiri Jesse njejwe kugumya mikrofone akirasha nice uyu mukameramani indero yaramujanye abakunzi ba Inyishu Media bahora babona ufise indero nkenya none waje gutukana no ufise indero nkenya abwira umugore wa boss kwamukunda ntitumuzi jewe hari ibintu mvuga abantu bakantahura kutariko nagerageje kumusigurira manager ni hamwe atashatse kuntaho waragerageje kumusigurira manga umugore w'umukunda ari mwiza arakwankira nice uko nyene none imikrofone mwayizenye twiko zikata amakuru arimo urumva nice ariko mana kubwire blo mu buzima ajamenye ukuntu turifata witwara kandi sije nzoba ndabivuze je nyene ndasoma comments z'abafansi kandi umufana ndabakunda sana ukuntu mu commentinga hari abona anka ni babantu usanga babonye gusa umuntu kwacuza gukomantinga kuntu vy'umuntu au joy life ya mtuni ona isi wamba batukanana no ikintu nanka wambaye jipombi nanje ndabikubwiye naye tunabikubwiye ikintu ndiko ndavuga ku bafana bacu hari abo usanga bariko komantinga ibintu ari bari private y'ubuzima bw'umuntu how joy anakulaye ameze gute ariko ndabakunda ukuntu iyo umuntu apostinze ikintu ukomantinga bijanye na subject ico yashatse kuvuga kuzi barakubwira ati wewe nta ndero ufise kandi yes kuko nta kuntu umuntu w'umugore w'umuntu kandi afito umuntu agukuriye ni manager wawe wewe afise uruhusha ko gwati kuze kwanzia leo hauna kazi uranyumviriza ashaka kwirukanisha akazi cyangwa kwakaronka akazi ukaca ugenda ku mugore wiwe yashize mu nzu ubu afitaniye umwana ukubahuka ukabwira ati ngo ndagukunda nice Jesse nagiye ku mugore wiwe we nta kiganiro warara reka tuvuga ati yuko basi mwari kumwe n'umugore arakucaguje ko ati ngo mama ngukunda uyu n'uyu ariko tuvuga ati ngukunda umugore we nawe wofitamo gute ari wowe nice jewe sinagiye ku mugore wiwe kandi nta munsi aramfatira ku mugore wiwe kuze ndakubwira keshi abantu bakundanye barapfuhanira cyayumvira ababana nabo cyayumvira uri kurabwira umuntu mubana wamubona ngo iby'abasheri imange bigenda bariko baragwana no kugukubita akagukubita kandi ntimuri abana mugo ubibwiye muga ku mugore wawe naho wumva wocu bigenza gute none bobo jewe hajya anya nari ndamubwiye ko ndamukunda 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 ivyo gukunda nabo yacugira uko niwe wamuni we wabwikwegeye none je hajya anya yaba ndamukunda kana urazi pfu wewe re apfuha bukebu yabarundi yari kubanza kuja imizosi none oya ubanza yumvire wewe imbire mangupfuha ugaca naone ntupfuha ku mugore mubana ugaca yumvira ku mugore mubana naho bimeze gute ku ufise umugore bimeze gute
oya bobo umviriza hari ibindi bintu muze muratahura jewe nagerageje kumutahura je wiyumvira ukoresheje ubwenge nice ibyuma ntibabicungisha weho gumubisambagura impa si vyiza gusambura ko nye turi no mu kiganiro turi no mu kiganiro aka kantu abantu badutwara bakabona oya ubwo n'ubutandero kandi iza mikrofone aha ndabigize makusudi tu ndabe bobo kinavuga none bobo umviriza urati ikintu cy'ibyuma rije mba ndiko ndabira muganye n'ucuca kubisambagurira imbere yanje mbona nikuze ndayisambaguye ko ndayugure ngo bandabe amapire ko umuntu yisubiza akore oya amapire akore gute iby'imbere wari kurayikuramwe iby'imbere wari kurayiga iby'imbere nkasinzi nayo amapire kutagomba uyibe bana wait umva je ndimusoma biragaragara wari kurahiga iki ndani sonera blower haramahera ushamwe mikrofone uranzi mikrofone nta mahera ndayishira mu mugaba uranzi I am Paul ndomukene ariko sinigera nemera umuntu ansuzugura so kuze ntunduguriza amapressio y'ishavu kuze gendera kuri subject watuzana imbere ya kamera ugati ngo ata kamera nice ngo bobo ingo man tugire nyintangure iyo ni inzara iri kubavugisha aho murakenye je cyadabibona oya arabidosi yakuze imigumuko naco nice ndabakuze mengana bya bitatu bire murabe bobo naco umukyanzu umviza ndakubwiye umugore w'umuntu nishanye hindukiza izo sini warigeza ngaha utahindukiye ngaha iyi telefone uciye tuyitora naco abana ivyo byose mbano biri muri mizevivi ntaco ivyo muvuga byose gusa ibi binshikiye umenye ko hari ivyo vyoshikira n'undi wese go kweli nivyo vyoshikira uwundi wese adafise indero oya ivyo nibo bivuze man jewe nyimba wiyumvira gusa ariko mwebwe rega muko muvuga nk'abantu batagira ubwenge abantu batize gerageza kwiyumvira neza we je noja kubwira umuntu ndakunze umugore w'umuntu cenja kubwira umugabo wiwe ko ndamukunda umva ivyo bintu no vyubahuka kai byarabaye rega mani mwebwe mwabitahuye kutariko hari ukuntu umuntu basi umunezererwa n'umugenzi basi n'umukorege basi hava sawa mvuze nawe ndamukunda no kuvuga ko ndamutongoje ngaha rega ndamukunda hari umuntu avuga ikintu wenyine ukabona yuko samblage n'ibisanzwe n'uwundi avuga ashimitse twari mu kiganiro ntavyo gushimika navyi excuse me bro mkiwa mtu sumu kandi hari ikintu ukora we wibaza ngo uriko ukora n'amablage uwundi akabifata ukundi ndiko ndamuraba ni abandanya tuhavage n'ingeso y'ubumaraya umuhungu bamwita umumaraya nta muhungu abumaraya abiki umuhungu ni iki ni biki umupfubutse oya nta muhungu abumaraya umviriza kandi ico ni gitutsi so wawe ntiyavyumvara nagushwanira nta muhungu abumumaraya oya umuhungu abiki jewe mukoma bimbaza gusa umumaraya nzi ko ari umukobwa gusa nta muhungu abumaraya nice ndabimenye bajya abakobwa baparika babita abamaraye sawa babahungu nabo baja guparika babita abapfubuzi baje ngo gupfubura ibyapfubye sawa ntaco bobo gusa ariko muze mugerageza gutahura umuntu nkuko manager byanse ko ntahura namwe biranse ko muntahura kandi dukora avugira ko iyo suje sinona gutahura so tubwire ikintu watuza imbere ya kamera ubwira ngo ati Alex my blog ngo ata kamera so what kwanza Alex wamumenye gute nice nawe abahungu ntute bakubamenye abahungu ntute bakubamenye munje ku kazi ariko ilifoke abantu babakorega abantu mukorana umumenye so oya turico kimwe gute bob turico kimwe gute na nice wewe abakobwa bose ubushaka kubamenya na nice abahungu bose abashaka kubamenya ni byiza bro none nkubu iyo duhurira mu barabara nta tikere mu cameraman yanje ejo zo nkamera ngize ingorane kwanza je tuzaturagendana na Alex kuko babona aho gira ingorane ko akora ikiganiro ntiyoza kugufasha acha yiruka wa musi wagumumbwira ngo tujane ngo hariya ngo kwa mundebe ngo gutora umuti je ncandakureka nkiyisubirira inyuma gusa bobo uravye isura ya nice naco wibwira kuri Alex buryo uravye isura ya nice ntubona ko hari ikintu nice ariko ariyumvira kuri Alex ayo maso ntaco ariko avuga Alex ntaciza ariko arakwifuriza uno mukobwa diko ndamwifuriza iki ayo maso ntuzo mujane mu ngeso mbi
Alex arakijejwe n'umusabato. Alex nuwo kwisa. N'umunsi wo kwisa n'umuntu wo kwisabato. Okay, nani journaliste wacu mugezi wacu n'umusizi watucese ngaha tubwire sujet amasari karagenda watuzaniye iki wabwiye ati bati kamera kubera iki. Sawa ombiriza ntaco. Bidafise subject. Oya birafise akamaro. Birafise akamaro. Kuno mwanya nta kamaro bifise ko tureko turayagumenga turi mu bintu bisanzwe. Oya ntaco. Ntaco. Banze kembaze nice. Stati zakuze neza nice naziravye no musi. Je atari jeje nyene mu bodukorana nashize ko stati y'umukobwa nza kuja kuraba twahanye gahunda. Muri mwese nta numwe. None nice ugena n'abahungu bangahe ndakubaze. Unyishure. Apano ntunye explique shaka. Action vérité. Okay. Bakubwira ati tomorrow. Ndakubwira ati tomorrow ni Sevalante. None Uno munsi today. Okay. Naimvuze ngo neje today. So ni lo 14 z'ukwa kabiri ni Valentine Day. So umviriza bakubwiye ati nani umunsi wakundana si ngombwa ngo ujya mukundana bro ngo umukunzi wawe no abantu uvuga ati urakunda mama revo namupostinze tutu namupostinze kusi namupostinze we nagupostinze nanje umusheri wanje nabasheri ifise cyo batabona postinze ndabira abona shize kuri status bose nabantu uvuga ati nabantu nkunda si ngombwa ngo ushire umusheri wanje ntuwo wabonye ko wampostinze yabonye arabasoma amajambo nashyize ku my cows ndagukunda cyane ukuntu wimereye kandi my bro nagushyizeko my blood umviriza urumva amajambo wavuze niyo navuze no kwa manazere nkaca ngikofi rituma indwara igikebo oya jeri gizera kuba je nturanyishura cari orosije urafise ugenana n'abahungu bangahe babasheri bawe ifise nje 5 na post oyi nzi banyishu media nice ako kantu ndagakeneye ngo nta bahungu afise kandi azi habamwe bari umuhungu wo akurikirana inyishu media abonye iki kiganiro nice mushaka uhebe ntagukunda aheze gupipa abakozi banyishu media ndabakunda cyane n'abafasi bacu ndabakunda gusa ariko nakubwira ati umuntu yo mukundana si ngombwa gushimira kamera si ngombwa ngo ire publicité hari ikintu kiba ari private gusa nakubwira ati no munsi navuga ati abantu nkunda si hari abantu wewe nice no munsi twe nakuze twasavye urusha yuko tuza gutaha kiri kare niwe kutasavye urusha uza kuva ngaha utaha cyane mva ngaha na reka mbaze Bobo lega ingorane yabonye amastati na postinze abantu bajyana nabo nibo bantu nkunda na Dani namupostinze tutu namupostinze wowe nagupostinze aho se kuko nabanze musheri wi ndabaza twakuze narabe waravye stati zanje waruvuze hari umuntu napurashite kuri stati oya waruvuze nde warubwatishije waruvuze bihevye Bobo wazi ko no cankirizo si basi bavuga no muzi yonca ndarigobanye man ya postinze mushikawe Bobo kandi bani ma abantu barasa bose mushikawe bani ibintu yanditse mama bavuga ko atandero mfise gusa ariko oya tuvyihoze reka Bobo baba bavuga ngo ntandero mfise baba bavuga ngo jewe ndiyemera iki niki gusa Chambu cawe hari aburuzi rutwara n'abagwizanira reka tubandanye ikiganiro Valentine's Day okay sawa mbariza yavuze ngo sina posting ya posting mushikawe kandi yanditseko ndabivuge ngo happy muzi no kwandika neza Valentine Day wega mukangaya ugira ngo urandusha kwandika mani rega bikwihenda bibaho ni machine irihenda akuze ni machine ntusubiye kumamagara Bobo kwanza duheze ikiganiro oya reka asome amajambo wanditse reka asome abakunze nyinshi media yanditse ati happy Valentine Day my dear uranyumvirita nta mukobwa numwe kwinosi nkunda nka wewe achashavwa n'igiswahili mama wamenye n'igiswahili ngo sijuti nta musi numwe ndicuza kukumenya cyangwa ko mu kirundi twaravuze mu mani ndiko ndabisigura uko bakonza nyinshi media nazi benshi bakunda kirundi ndagukunda cyane kiraje Bobo bomo kuheze nta okay kandi wanditse na mape uno musize guhurira kuri bandureke reka ndabivuge uno musi kudushaka naca haza aho reka nakuze amoso ariko kuzere igingwani ihari none ushaka mushikawe ntuzo mwirongore kuko ushaka ka drago nasi nkora ha
urahe turabumunshinga mu rega ari kintu umuntu je ari kiba gusa manzu dusigure gusa nari kubwira iryo jambo dusigurire Valentine Day usigura iki Valentine Day nta munsi basikunsiguza nta munsi w'abakunzi ubaho kandi nababwire nubwo abajene murafise ingorane abajene murafise ingorane urumuki je ndiko ndabanura nk'umutanga muri mwebwe indara umutanga je ndabasumba mwese oya ninda nsumba imya aho ya nice aha tuvuga duce tuvuga imyaka yacu nabwira igituma mu buzima ndanka umuntu akura imyaka bro gukura na no mu mutwe ndagusumba umaze gukura ha ndagusumba kintu cyose kwa gihetse utigude kila muntu afise karite ziwe bro icambere kuhanuje ku bintu mfise mu mutwe bwa ati ndafise ibintu nokora nuko mbuze supporting kuze wewe no kurisha nk'indwi yose jewe mu gatondo saa sita mw'ijoro kandi ujya neza yafise ayo mahera nice we turakorana amahero yakura hehe ukora hehe mani aha banzureke bobo jena nice ndafise umushahara munini wewe niwe unamutwara ku kazi okay ni je ndi na chef wawe none bandakubwira ikintu kuze wewe sawa kuze wewe uhembwa amahera menshi kundota ariko ukora akazi kamwe je nkora ubuzi butatu ndakora akazi ka toto naenda kuigiza bro man jenge gukina sinema baranzi siriko ndishima bapanya funze nje baba ku mafilme barahari no kwiganiro barahari ngiye gukina filme sinkinira ubusa ngiye mu clip y'umuntu singendera kugira ubusa ya na mahera kumbe noko kuze mu clip ni ya gospel cyane man ndi baba bambaye amakarese bariko baranyonga mu clip ni na karese no kamera muri clip gusa tuvuga nukuri uri muri bajya baba bambaye kareso bariko baranyonga ndishutiye gusa iyo yambaye kareso acha yambara gwa mask Harmonize yambara bisa wabyumvise nta kazi nice rero ushatse kuvuga ku kwezi urashobora kuronka amahera mpembwa nk'fuatru no sinishimiye yuko nshobora kuronka amahera bikunze kuko iminsi irangana iminsi irasa ariko ntingana kandi umuntu wese aronka ku mwanya wawe bikunze ugasanga hari ukwezi mani ugasanga amadira guma capka mama yangu nta nkirari ariko hari igihe nyine usanga birakubise swata ukwezi koraje ata iyo diri uronse bimeze nk'ukoneke ariko rero jewe nawe no gutunga mani ibintu bisanzwe uvuga ati sinagusuze no gutunga mani yari kuropa kandi igihungu je sinzi ngeke kimeze none kuze wowe ufite ikibazo nyabaki amagara yawe ameze na saba bazamo kuze nyakiri